Guys, waruzi ko ibintu muvugana n'abantu kuri WhatsApp yaba audio murungikiranira ama video murungikiranira ndetse n'amafoto biri mu bintu bituma telefone yawe iguma yuzuye. Guys, muri iyi video nje kukwereka uko woshobora kubona ivyo bintu vyose murungikiranira n'abantu kuri WhatsApp, ndakwereke n'umwanya vyagutwaye muri telefone yawe, ndakwereke nuko woshobora guca ubifuta. Guys, n'abantu benshi mufise iki kibazo ca WhatsApp ndetse bikanateza ikibazo ca WhatsApp nk'iyo WhatsApp yuzuye canke telefone yuzuye muri rusangi. Murazi yuko hari ibintu vyinshi bihagarara, hari n'ama application adasubira gukora mu gihe capacité yawe ya telefone yuzuye. Rero na WhatsApp iri mu bintu bituma capacité yawe ya telefone yuzura. Okay, reka rero muri iyi video ndakwereke uko woshobora kubibona nuko woshobora kubifuta, ndetse ndanakwereke nuko woshobora kwikingira ivyo bintu biza biruzura muri telefone yawe. Okay guys, ariko imbere yuko tubandanya nagira ndagusaba ukore kuri subscribe guys, sonda subscribe kugira uzurabona ivyigwa nk'ibi biba bigezweho kuri telefone, utibagiye no gufitana ngaho ku gakengeri kugira igihe cose dushizeko akantu uzurabona notification yawe muri telefone. Okay, ntagutevya rero je tugiye kubana muri iki cigwa ni jewe nyene Barack Obama nguma ndabazanira utuntu tw'ubwenge kandi tw'ingenzi tuba tugezweho muri telefone. Okay, mwumvise icigwa ko ari ic'ubwenge ndabazaniye, reka twinjire muri WhatsApp ndabereke uburyo ibi bintu bikorwa. Urinjira rero muri WhatsApp ukoresha, ariko guys banza ufyonde jeme uce wandika muri commentaire tewana kagatrike n'agatrike k'umuriro cane, hama tubandanye n'agatrike kacu. Urinjira muri WhatsApp rero munkurikirane step by step. Okay, uhejeje kwinjira muri WhatsApp yawe uce ufyonda hejuru kuri utu tuburungu dutatu. Okay, hama uze ngaha handitse parametre, ufyonde parametre, hama umanuka hepfo umanuke ahantu handitse ngo stockage et données. Kuri stockage et données. Ku bantu WhatsApp ziri mu congereza muza gusanga handitse ngo storage and data, hama mufyondeko uca uza kuri aka kantu ka mbere kanditse ngo gérer le stockage. Gérer le stockage ni ukuvuga ni nko kugera guys, ndakibuze mu kirundi, ni nko kugera stockage yawe, donc ukubona aho igeze yuzura, kubona ibintu vyatumye yuzura, rero ugaca uyigera ugaca ufuta ivyo bintu vyatumye yuzura. Okay, reka turindire rero twebwe batwereke ibintu vyose vyatumye WhatsApp yacu itwagwa donc telefone yacu ihera ikibanza bivanye n'ibintu twavuganye n'abantu muri WhatsApp. Nukuvuga rero ngaha barakuzanira ibintu vyo muri WhatsApp vyatumye vyagutwaye umwanya ariyo capacité, bakakuzanira n'ibintu vyo mu yandi ma application usanzwe ufise muri telefone. Murabona twebwe nk'akarorero nkaha muri WhatsApp ibintu vyadutwaye umwanya bingana na 2,6 giga. Guys, aba bantu cane cane nko ku bantu usanga mufise amatelefone mato, guys aya majiga ni manini cane, ari ibintu vyuzuye bivuye muri WhatsApp. Aha naho murabona kuri autre application ni 43 giga. Guys, mura yuko iyi capacité ari capacité nini cane, rero mu gihe utabonye iyi video ngo ubone uko ushobora kubifuta biba bikugoye cane. Aha rero ikintu uca ukora n'igiki, hari ikintu uca ukora ndibaza aha mbere murabibona ngo baratwereka ngo transfer de nombreuses fois. Nukuvuga iki, batwereka ibintu vyarungitswe incuro nyinshi, nukuvuga incuro irenze imwe, baguma babirungika cane cane nko ku bantu usanga mufise ama groupe ya WhatsApp menshi. Hariho groupe usanga baguma barungikamwe ibintu, ugasanga ikintu bagumye bakirungikamwo. Aha rero ufyonze ngaha uca ubona ivyo bintu vyose. Aha naho hepfo handitse ngo plus de 5 mega, nukuvuga ibintu birenza ama mega 5. Murabona ko ari vyo vyadutwaye 2,6 giga ya capacité yacu. Nukuvuga rero iyi capacité ni irakorespondana, irafatana n'iriya ya capacité ya telefone, kuko ibintu vyose biva muri WhatsApp biraja muri capacité yacu ya telefone. Aha rero twagiye aha hepfo mumanutse gatoyi murabona uko ama groupe agenda ararungika ibintu vyinshi, donc afise yatwujurije
ibintu vyinshi bivuye muri ayo magroupe biraza muri telefone uko agenda arakurikirana. Murabona groupe ya mbere ni iyi business online zigezweho, ibi yaturungikiye ibintu bingana na 456 mega. Guys, ibi bintu ni ibintu binini cane, ca wumva rero ufise nk'amagroupe ashika nka 10 yose arungika ibintu bingana uko, urabona yuko telefone yawe wosanga yuzuye mu kanya gatoyi. Aha rero ikintu ca mbere reka dutangure n'urugamba rwo kubifuta. Aha baragukorera abantu bose ufise muri WhatsApp, ibintu mwagiye muvugana n'umwanya vyagutwaye muri telefone yawe. Okay, twagiye rero dutangure kubifuta. Uraza kuraba, sinzi yuko uza gusanga hariho ivyo ukeneye, turafyonda ngaha handitse je mubona ko hari 51,7 mega, uca uhafyonda usanga hari ibiharuro vy'iwawe, urahafyonda bace bakwereka ivyo bintu vyose bingana uko. Guys, mubona yuko harimwo amavideo, harimwo ama-audio, harimwo amafoto. Guys, ndibaza aha muca mubibona. Uraza guca uselectiona kwanza ngaha kuri tout selectionner, ufyondeko. Mubona yuko vyose bica vyiselectiona, mubona yuko vyose hamwe ari ibintu 63. Aha rero uca uduza gato wibanza urabe yuko ata kintu c'ingenzi ukeneyemwo. Okay, dufate nimba ari nk'ifoto kanaka ukeneyemwo nk'iyi, uca uyifyondako. Kandi ukuvuga ubu yikuyemwo. Ubona ubwa mbere twafyonze hariya kuri tout selectionner, hama rero vyose biba vyiselectionye, uca uraba yuko muri ibi bintu vyose ata foto ukeneye muyibonye, uca uyifyondako ikavamwo. Reka rero je ntayo nkeneye nayo ndayigumize iri selection. Hama ibi vyose ubihejeje rero uca ufyonda aha kuri aka kantu ko gusiprima nkuko mubimenyereye, ufyondeko. Hama ufyonde ngaha kuri supprime, ariko naka kantu mbona ari akantu k'ingenzi ngo supprime tous les copies. Aha ni ukuvuga yaba ibintu vyose bisa n'ibi vyikopye vyose tubisuprime. Aka rero nak'ingenzi kuca ukemeza, hama uca ufyonda aha kuri supprime. Okay, aha ugaca urindira vya bintu vyose bikifuta. Murabona yuko aha mbere vya mbere bishoboye kuba bituvira muri telefone, ni ukuvuga uko ufuta aha biraza biragabanuka. Reka rero twagiye, kandi mubona yuko guys usanga ari vyinshi, nuko bitari updatinga. Urabona yuko dusigaranye ifoto imwe nayo tuyifute. Ibi vyinshi usanga ari ibintu vyavuye nko mu magroupe ya WhatsApp. Okay, vya mbere vya bindi vyaje barungitse incuro nyinshi biri plusieurs fois biragiye. Hama twagiye rero dusiprime ibintu biri pri ya 5 mega, bifise ama mega 5 kuduga. Urafyondako naho uraraba yuko ata kintu ukeneyemwo. Okay, uraraba ko ata kintu ukeneyemwo, hama uca ufyonda ngaha kuri tout selectionner, ubanza gufyondako, hama uca uza urabe rero ko ata kintu ukeneye. Okay, reka jewe nk'ubu nk'iyi video ndayireke kuyisiprima. Okay, turabe uraza kuraba ivy'iwawe, n'iyi ndayireke ande kimwe. Okay, usanga hariya n'amavideo yagumye aza incuro nyinshi. Mubona nk'iyi yose ni video imwe yagumye iza incuro nyinshi. Wowe rero ushaka uraza gukuramwo nk'ivideo imwe canke ifoto imwe bivanye nuko ubona ari nyinshi, nyene ubigira uko nyene. Reka jewe mbanze ngabanye ibintu nshaka gukuramwo. Guys, aho uraza gusanga ari ibintu vyinshi cane bigutwaye umwanya nawe utaruzi ko gifise muri WhatsApp. Mubona nk'ibi guys, iyi yose ni video imwe ngaha, iyi yose ni video imwe yantwaye capacité gusa, kandi ubona ari video imwe intwara umwanya. Okay, aha rero nza ndakuramwo ivyo mbona nkeneye, nawe nukuza kubigira ni wasanga hariho ivyo ukeneyemwo vyaje incuro nyinshi. Okay, nza ndakuramwo kimwe kimwe guys. Okay, dukoresha umwanya. Okay, turahejeje gukuramwo ibintu dukeneye. Hama rero murabona yuko ari dusigaranye ibintu 183. Hama uca ufyonda kuri aka rero ka supprime ngaha, hama duce dufyonda kuri ka kantu ngaha, hama dufyonde supprime, vya bintu vyacu navyo bice bigenda guys.
guys murabona yuko aka kantu ari akantu k'ingenzi cyane, ndakwibutsa ukaba utarakora kuri subscribe ngaho hepfo canke sabone abo ufyonde kuce wugurura nako gakengeri ushire kuri tute kugira ibintu vyose video yose ivyigwa nk'ibi tugiye turashirako uzora uraba mu bambere mu kubibona. Aha rero turarindira mubona yuko bitebamwo gake kubera ari vyinshi, hama dukorero turu turabe ibindi. Okay, aha ntibiri updatinga ngo bivemwo kubera vyari vyinshi. Okay, turabe rero aha nko mwaya ma groupe nayo nonga mwaya ma groupe urazamwo ukaraba ibintu vyinshi baba bararungitse, ubona ama audio ni menshi. Okay, dufyondeko ubona yuko ari ibintu 157 bipima 41.5 mega. Mubona guys ko usanga ari ibintu vyinshi, uraraba nyene nk'ama groupe usanga utanakunda gukoresha niyo usanga yarakuzurije capacité ya telefone yawe. Okay, reka tuze turafuta wowe, reka nze mfuta ama groupe make mubona uko bikorwa kubera fusi imwe mubibona byoca bitwara umwanya munini wa video, kandi namwe ndazi yuko mutaba mukunda ama video maremare. Okay, hama turindire ibi bifudike, hama ibindi ndaza kuvyifutira. Ndibaza mwabonye uko ushobora kuvyirinda guys. Nona yuko iyi trick ari trick y'ingenzi cyane, ikigwa c'ubwenge c'ingenzi gose. Hama rero ngomba nce ndakwereka uko woshobora kuzuririnda rero ibi bintu barungika bigaca biza kwiyaregistra, donc bikaguma muri WhatsApp yawe. Ndakwereke uko wosetinga ku buryo namba ari ibintu abantu barungitse biba bifise umwanya vyo nyene biza kwifuta, wewe utarinze kubifuta. Okay, katurindira ibi biheze kwisiprima hama tugende ndakwereke ako kantu. Yes, murabona yuko na vya bintu vyo muri ya groupe bihejeje kwisiprima. Turakora roturu rero ndabereke no kuzisigaye ukuza kubikora. Guys, wowe uraza kuraba ku bantu bose ufise mwavuganye yuko uzurafuta nyene, ubona nk'ubu uragaruka kandi ugafuta, usanga ari vyinshi ntibihera, uzurasubiramwo ku ma groupe yose ufise ndetse n'abantu ufise. Aha rero mubona yuko vya bintu vyagabanutse, henge ndabereke screenshot nari nafashe bikirimwo ubone uko bigabanutse. Guys, mubona yuko ubwa mbere aha hari 2,6, aha naho 8,3. Okay, tujino murabona yuko bica aha hari 2,6, mubona yuko isigaye ari 1,5. Aha rero iyo nza ndafuta wasanga vyagabanutse. Aha naho capacité libre ni ino murabona yuko yari 8,3, aha naho yabaye 9,1. Nukuvuga ibaye capacité nini igaragara, ubu dufise ikigaragara. Okay guys, mubona yuko rero ari akantu k'ubwenge. Akandi kantu k'ingenzi rero kazoca kagufasha kwirinda ibi bintu byose bituma WhatsApp yawe iguma yuzuye, naka kantu ngaha aka activer les messages éphémères. Nukuvuga iki rero, aka kantu iyo ugafyonze ko nk'uku hama ugacuza ahantu aha kuri dere ava disparition, ugashufyonda ko nk'uku urasangayo imisi itandukanye. Ora hari 24 heures, hari 7 jours, hari 90 jours, hari nano. Nukuvuga iki rero, igihe ufyonze ngaha kuri 24 heures, nukuvuga iki, ibintu vyose muvugana n'abantu inyuma y'amasaha 28 biraza kwifuta wewe utanabizi. Aha naho ushize kuri 7 jours, inyuma y'imisi 7 ivyo bintu bizoca vyifuta. Ushize kuri 90 jours, nukuvuga inyuma y'imisi 90, haheze imisi 90 ivyo bintu bizoca vyifuta. Onaje ko vyari kuri nukuvuga ntivyifuta, niyo mpamvu wasanga bica vyisevinga muri WhatsApp bikadutwara capacité yacu. Reka rero nk'ubu jewe nshire nko ngaha kuri 7 jours. 7 jours ushaka kuragira 24 heures bivanye n'umwanya ushaka yuko biza birifutamwe. Ariko guys, aka kantu muze no kukitondera kubera hari igihe usanga ari umuntu mwavuganye ibintu vy'ingenzi, ibintu usanga bikenewe rero utashaka yuko bifudika. Ariyo mpamvu rero jewe murabona ngomba ngumize ngaha kuri kubera hari abantu usanga tuvugana ibintu bikenewe yuko
nguma ndabibika. Aha rero niyo mpamvu jewe nshize kuri no. Akandi kantu rero nako koca kagufasha, uraza guca uraba ivyo bintu bigutwara capacité ya telefone. Nk'akarorero je mwabonye ko ari iyi groupe ya business online, uce winjiramwo muri iyo groupe hama ufyonde hariya hejuru ku izina ryayo rya groupe, okay, hama ucuza rero ngaha kuri message ephémère. Nukuvuga iki rero, aha ikintu uzobugize ufyonzeko uzobugize baca bakwereka vya bintu duhejeje kubona, ushira nimba ari 24 heures, nimba ari 7 jours, nimba ari 90 jours. Nukuvuga nk'ubu nemeje kuri 24 heures nkaca nkora retour. Iyi groupe rero inyuma y'amasaha 28 ibintu vyose bizoba vyaciyemwo biza guca vyifuta. Aha rero kazoba kakurinze kubigira ku bantu bose, wowe uraza kubigira kubo ushaka kubikorako gusa, bivanye nabo ubona ibintu muvugana bitaba bikenewe. Reka rero je nk'ubu ndabikuremwo, kandi ndabibutsa guys kuza urakurikirana capacité yawe ya telefone. Ni ibintu vy'ingenzi cane kuko birakurinda yuko iza iruzura. Ndabibutsa iyo telefone yuzuye ni ibintu usanga ari ingorane cane, kuko iyo telefone yuzuye ingorane ya mbere uhura nayo, telefone igenda buke buke. Telefone nyene urumva yuko iyo yuzuye hari n'ama application usanga atari karakora. Nk'abantu bo mufise amatelefone y'amadokomo barabizi cane yuko iguma ikuzanira notification ngufute, ukinjira nko muri WhatsApp bikanka nyene, hariho ama programme adasubira gukora ivyo bintu. Ndakwibutsa je twari kumwe muri iki cigwa ni jewe nyene Barack Obama. Nizere yuko iki cigwa ari cigwa kigufashije cane kandi c'ingenzi. Rero ico ndagusaba nuku fyonda jeme, ubanze urabe ko wakoze subscribe, fyonde jeme, hama uwandike muri commentaire ikibazo ufise, hama uce umfasha rero usangiza abandi iyi video, uyirungikire abantu benshi bashoboka. Guys uzoba umfashije cane. Ciao ciao rero, tuzosubira mu kindi cigwa kizokurikira. Bye bye.